Chuti bakunze buga gw'intara Gitega turamukije twongera tubaha ikaze. Ikato z'inzoga 72 zo mu bwoko bwa Karibu, 160 zo mu bwoko bwa Whisky Machozi ya Simba, hamwe n'ikarato 386 zo mu bwoko bwa Kiki nini, n'ikarato 6 za Kiki ntonto zifise ubukari burenga 40%, nizo zaraye zifatiwe n'abajeje intwaro Igitega kuri wa gatatu igenekerezo rya kabiri Kigarama 2021 mu bubiko bw'abadandaza butandukanye, mu gihe hasotse itegeko ryo gukura ku isoko inzoga zirenze ubukari 17% zidandarizwa mu dukopo tw'ishashara. Serge Sabukunze, umuhanuzi wa buramatari w'intara Gitega ajejwe iterambere, yamenyesheje ko izo nzoga zafashe zoca zishikirizwa abajejwe gukurikirana no guhana abakora urudandazwa rudaciye mu mategeko kugira bafate ingingo ibereye. Mu bisanzwe akamo leta yarakaduteye badusaba yuko dukwiye gukurikirana ibi bidandazwa bitemewe ko vyogira ko vyo kugwa mu bantu, ariko hari abadandaza baciye bica amatwi bashikara babidandaza. Nico gituma rero turiko turabikura muri ayo mastoke bari twasanze barabinyegejemwo. Hanyuma rero twibaza yuko ibi zamaze gufatwa bazoheza abadukurira baheze bafate ingingo zibereye bisunze ibyo amategeko tuko turakorera ko uyu munsi abivuga. Abakora urwo rudandazwa nabo abahamagarira kumvira no gukurikiza ingingo zafashwe na leta. Umwe mu badandaza bafatanywe izo nzoga avuga ko yazikuye mu gisagara ca Bujumbura mu ihinguriro ryitwa Kiki. Ahamagarira abandi badandaza bagenzi we guheba urwo rudandaza nk'ubwo kuko bwokomeretsa benshi. Kugira ngo zitanga canke bakazidandaza ko mbona amahanga ibintu ifoto n'abanyinzoga zibaza iyi vote bavuga yuko bagize kumega zosa nizokomeje abadandaza. Patrice Ngendakumana arongoye abadandaza mu ntara ya Gitega amenyesha ko atagize ngo ahanure abadandaza ngo bavavanure no gukora urudandaza rutemewe n'amategeko. Arongera agahamagara abadandaza bose guhindura ingendo no kwirinda ikintu cyose cyo bakwegera mu ngorane. Twebwe abadandaza jewe nkuko sanzwe ndabajijwe mu ntara none ko bimeze gutya rero urumva nka n'uruhombo rukomeye gose jenagereza kugira ngo ndabahimirize ndabwira yuko ibintu bitemewe n'amategeko bobiheba bijanye n'ibijanye n'ivy'ibiciro byose. Ubona hari abantu babikika mu kiza bakagomba baduza ibiciro vya leta, kandi leta ifise ibiciro yarashinze. Ibyo byose tugereza kugira tubakangurira kugira ngo abantu babandanye babacamande kandi babandanye bagomba babihombera. Mwomenya ko umudandaza azwi ku izina rya Kwizera Jean Marie asanzwe aranguza izo nzoga yaciwe amande angana n'ibihumbi 500. Turabashimiye kuba mwadukurikiranye, mwagire gusoma no gusangiza inkuru abandi. Murakoze.